mwese muri Kitchen Kids. Nitwa Ndayisenga Amelia Joel Olave, nkaba mfise imyaka 10, nkaba niga mu wa gatandatu. Ubu ngoma ndabereke ukuntu boshobora guteka ipirawu iri simple itarimo inyama gusa yoyo ari ipirawu. Uyu ni umuceri, iki ni igitunguru-sumu, aya n'amakoto, iki ni igitunguru c'ipirawu, iyi ni poivre, iyi ni sauce tomate, iyi ni sauce tomate, niki nyene ni ikirungo c'ipirawu, niyi bayita aja ariko ni ikirungo c'ipirawu, iki ni igitunguru, izi ni tomate, iyi ni magi, ibi navyo ni ibiraya, haya nawe akaba ari amakoto. Rero kubw'ivyo ngoma ndabereke ukuntu bashobora kubitunganya kugira ngo umuntu ashobore gufungura. Aha turashira kw'isiniya kugira ngo ushobore kumuka. Umuceri ukaba waheze muri isafuriya. Kaba twuma turindire umuceri ushobore kumuka. Aha tuma dukate ivyangombwa kugira ngo umuceri wacu ushobore kuba ipirawu. Aha twaba dutanguraniye n'igitunguru,
ntushobora kugikata cose. Aha tuma dukate poivre. Naho nyene ya poivre yacu ndushobora kuyikata yose. Aha twadukate ya poivre yacu. Tumaze gukwiza ibikenewe kugira ngo dushobore gukora pilawo yacu. Tutibagiye hariyo ikintu citwa itomate idashobora kwibagirwa kugira ngo ya pilawo yacu ishobore kuryoha nk'uko abandi basanzwe babikora. Hari ukuntu itomate uziravye zishobora kumurika, rero tumanze tuzikate kugira ngo dushobore gusha na ya pilawo ishobore kuboneka neza. Aha ya tomate yacu tukaba tuyishize ahantu hepfo, fata n'iyindi tukayironga. Tukaba tugomba dushire na ya tomate hahandi, tugafata n'iyindi tukayironga. Tukayitonora.
iyi ni magi two turayitonora kugira ngo ishobore kuba pure. Izi ni za tomate nari naberetse mbere. Ibi ni bya birungo tuza gushobora gutekesha wa muceri w'ipirawu. Iyi nayo ni ya tomate tuza gushobora gukoresha n'ubundi. Iki nacyo ni cya kirungo c'ipirawu nyine kugira ngo ishobore kuba nk'ivyo nk'uko nababwiye. Niki ntajeje kubereka. Sawa, reka dutangure gutegura umuceri wacu w'ipirawu. Aha tugomba turindire isafuriya yacu ishobore gushuha. Ngiye tungurusumu zacu. Zo mw'ipirawu nyene. Ushobora gushiramo umunyu kugira ngo ntibishobore gutarika. Tungurusumu zacu zikaba zamaze kunoga. Nayo nyene dushobora kubishira mu muceri, tukazishira mu nyama no mu biharage byose kugira ngo indya zacu zishobore kuba zifite akamaro keza n'akanovera n'akamaro mu mubiri w'umuntu. Aha ya safuriya yacu ikaba yamaze gushuha. Tukaba tugomba dushiremo amakoto yacu. Naho nyine dushobora gushiramo amakoto makeya ko muzi ko yuko amakoto aragwatse. Aha amakoto turasubira kuyashira aho yarari. Tugomba tubanze gutegura ibikurikiramo. Ibikurikira biri hafi yacu. Aha tugira dushiremo bya vyangombwa byo muri wa muceri wacu w'ipirawu. Tukaba duhejeje kubishiramo. Dufata icya kimamiro cacu tukaje tubanza kwanza tukabireka kugira ngo bibanze gusha. Tugaragure bya bitunguru byacu na pwavuro. Bitarasa n'umukirundi tuzoshobora kuba bitarara.
tukaba turiko turahindukiza bya bintu byacu. Aha bya bintu byacu bikaba byamaze gusha, rero aha batuma dushyiremo za tomati zacu. Ko za tomati tumaze kuzishyiramo turabigaragura. Tukaza tuzireka nazo nyene zigashobora gusha. Aha mu bindi navyo tuma dushobore guhata bya biraya vyacu. Tukaba duhejeje ikindi kiraya, tubanze gisubira kuraba bya bintu byacu. Aha rero bya biraya byacu bikaba byamaze gutonera. Aha tugomba dushobore gushiramo sauce tomate. Aha tuma dushobore gushiramo utuzi dukeya. Aha tukaba turiko turakata ifiriti zacu. Tugomba gushyiramo ikirungo cyacu aja.
c'ipirawo tugomba dushira. Nkaba ntagishyizemo ikibazo. Iyi nkaba ndiho ndashyiramo magi. Nitwandanye dukata ifiriti zacu. Aha tukaba tugomba dushiremo wa muceri wacu. Dushiremo amazi muri wa muceri wacu w'ipirawu. Dushyiremo umunyu.
hanyuma numvirize umunyu ko wafashe. Umunyu wacu washoboye gufata. Umuceri wacu w'ipirawu tukaba duhejeje kuwutegura, tukaba turindiriye ko yuko ubira kugira ngo ushobore kuwuhereza abantu bashobore gufata. Izi ni ifiriti turiko turategura kugira ngo abantu bashobore gufungura, hanyuma turindiriye ko zisha two tuzazigaragura kugira ngo hose zishobore gufata amakuru. Karibu mwese muri Kitchen Kids.